nanjye nagomba gushimira ntahe gutanga bizamo umugisha kandi gutanga ntibigere ubona bya bindi nyine watanze usanga byinshi na byinshi byarenze. Jewe narasanze muhira umunsi umwe umudamu wanjye yatanze ikiro kimwe cy'umuceri ntiyanabimbwiye ariko asanga yagitanze. Jewe niyo nabyemba sinari kumubuza mugabo yabicishije mugabo bukeye bwaho umunsi ugira kabiri nagiye numva ngo hariho umugiraferi wawe wakuzana ibiro 200 by'umuceri nyine. Nuko rero ndashimira Imana ko icyo kintu Imana yadukoreye. Uyu mwanya ni nziza cyane. Kandi noneho abadamu mu gutanga imiceri ntimurinda kubitubwira twebwe nk'abagabo. Imiceri, ibiharage, amavuta, amakara, ibyo ni ibintu by'abadamu. Ibyo ni ibintu by'abadamu. Ari ibintu nyine twebwe abadamu batubwira n'ibindi batokubwira. Ariko urumva kabisa gutanga kuzana ikintu ariko urumva ikiro kimwe akacatsi ibiro 20 igwiza icyo yewe yaragerageje Imana kabisa. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi ndi gushimira Imana ku kintu yankoreye mu mwanya urenganye. Ejo nagiye muri banki ndiko ndihuta hama mpora amahera sinaharura. Murazi nyene abantu muri banki ukuntu bimeze ko bavuga yuko uharurira sinayaharuriyeho hama ndasigaho ndigira aho ndatanze nabonye ntibaharuye mugabo baharuye nagiye barandondera baranambura gushika ku mugoroba bagiye kuntora bambwira ngo bahoramwo 150. Bamaze kubimbwira naciye naratashe kuko nari nkiri mu nzira ndabwira Imana wowe nizeye urazi umutima wanje urazi ko ari we nakoreye kandi nayawe biyivye agomba rero igitangaza cyawe gikoreke. Bukeye nagiye ku kazi ndabura amahoro ndasaba uruhusha ingoma je ku kazi ingoma nshire muri banki ngenda senga mu mutima mbwira Imana wowe nyene worosha umutima w'ujya muntu kuko nivyo yose yaragize raporo yarabonye ko ari amahera yarenzeko umutima wo woroshe n'indashika yabinyemereye ko amafaranga yayabize. None ndashimira Imana yo mwijuru nagiye atarambwira ati amahera narakubikiye atarayampereza igitangaza Imana yankoreye ndayishimiye kuko umutima wose wogira gusubiza mu mahoro ayo mafaranga angana gutyo. Imana data wa twese ihabwa icubahiro kuko yahagaze mu kibanza irashingira nayo ko ariyo nyene nta n'umuntu kubikora n'Imana nyene yabikoze kabisa. Dukomera amasho nawe Yesu. Umuntu akayagusubiza ni Imana nyene. Haleluya. Haleluya kandi amahoro y'Imana habane natwe. Nanjye nari mpagaze ngahashima Imana nkuko mwavuze ngo Imana irahari naje narayibonye aho ninjiriye ngahantu kweri baransengeye ngo abadayimoni barakize uburyo umuntu akomeye n'umwana wanje yarakize aguma arira avuga ngo ndiko ndamurya ibinuma mw'ijoro ntiyigera aryama naho nyene yarakize. Rero Imana ihabwa icyubahiro cyane hama ndasaba Imana izompe n'ibindi bikomeye nza gushingira intahe ngaha kandi ndashaka intahe ikomeye kuburyo kuko benshi bazokizwa kubw'iwanje. Amen. Amen. Imana irahari kandi yamaze kubiguha. Imana irahari kandi yamaze kubiguha. Wari wakiriwe. Imana irahari naraye ngaha mu masengesho maze kurara ngaha mu masengesho natashe mu gitondo mura n'umuntu ngo haca umusore yaborewe yakumbuga yanshyitse ibyatsi arambwira ngo uvuye naraye mu masengesho ngo ngo n'ukuri ngo nanjye naraye mu nzoga ngo ndapfukamye imbere yawe ngo nyimusenga ngo ndaguhaye umutwaro ngo ndaye ko mpeba inzoga ngo mpebe ngo n'ugusambana ngo n'ukuri ngo ndashaka utoze kuntora ngo ndaye gusenga. Wamwatuye ko amajambo? Namwatuye ko nagiye no kumutora cyasanga yasinze kubera izo nzoga yaborewe yabaye nabi yariza arakumbagara avuga ngo Mana wotumugisha nkapfa nkagiye hakiba ibintu bingumako. Rero ndabahaye namwe bw'umutwaro namwe mu Imana ivyumve mubuze amahoro kuwa Mungu azoze gusenga hano. Uwumva ko utanguye kumukoresha
tuduze icyubahiro cy'umwami wacu watanguye kuba umukozi wawe kandi rirya jambo riramukurikirana nyine kandi noneho Imana yamaze kutwereka ingene dukora kugira tugarure ibyacu ntidusubire kuvuga ngo iduhe ibi ahubwo turabikorera hama tugarutse ibyacu. Yesu ashimwe. Amen. Ndabarukije mu izina rya Yesu. Amen. Amaranje naguma ashimira Imana. Nari maze igihe kirekire cy'amezi 4 narahagaritse ku kazi. Ndashimira Imana ko uyu munsi asubiye ku kazi kuko hari mu profete yigeze gusanga aravugisha ku bintu byerekeye ikete na rose ikete bivanye n'ibintu byagiye biba babwiranira ingorane n'umukoresha kandi nawe waramfashije aravuye mu gasho gusa wowe kutabyibuka waramfashije amabico kivagishimiye Imana ko natanguye kuronka agashahara ubwa mbere nasubiye ku kazi amananje ndagumba Imana imfashe ngume mu kazi neza sinzi intebe imwe nangahe 220 natanga amafaranga y'intebe imwe Imana imfashe nanje bigende neza kuko nanje ndumva yuko ngomba kuguma ukorera Imana Imana ngumugisha kandi Yesu akugire neza cyane ucecwe cy'intebe mwari morije acagaruka ngaho niwe ariko aregeranya amafaranga y'intebe umwami Imana se umwami wacu Yesu Kristo agumugisha mu izina Imana irahari iriko irasubiza abantu mu kazi. Haleluya. Amananje magaze hano kugira nshimira Imana ukuvuga mu mwaka uheze mu kwezi kw'indwi narakiriye hano itariki 24 z'ukwezi kw'indwi niwo munsi nakira nari maze ikiringo c'amezi 3 aheze ngwaye rero uwo munsi capanga nakize mvaho ndose n'isezerano ry'ukuzogera mariage mwaka wa 2021 none umwaka wa 2021 ukwezi kw'indwi itariki 24 niho nzogera mariage. Haleluya. Rero uwo tuzokubakana yari yarumvise ijwi rimubwira ati itariki mwatoye si muzogerera ko mariage yari itariki 17 z'ukwezi kw'indwi twari tubizi ariko maze kumva ko ari itariki 24 z'ukwezi kw'indwi naciye nezerwa cyane kuko naciye nibuka yuko iyo tariki nanje mfise ico nibuka ku buzima bwanje. Yego me Imana ishimwe tuduze icyubahiro cy'umwami Yesu. Imana iravuga cyane ntayihana. Rero amverope narengukanye yo gushima ndayitora ndayishikirize murakoze. Yesu aguhumugisha mwinshi cyane. Ndafashijwe n'ukuri kose. Haleluya. Amen. Nishimye. Amen. Agatega ashimira Imana ukuntu ku munsi wa gatatu w'ejo naragwaye cyane birenze gushika ku mugoroba yigwaye ntabyuka mu majyamo ndiyumvira none je nshobora gusengerwa nande ndiyumvira ndabona umwe yosengera none cyane ibuka kakunyu ndagashira mu mazi ndakanywa jafata ya sabuni ndondera uwisiga ngaho hose no mu bitugu ntanza kuryama nageze mu gicuku kininiya ndigira ukuntu mva birakumva ejo mu gitondo nabyutse nkomeye amashimeshe ku mwami wacu Yesu Kristo. Imana yaraduhaye umunsi n'ukuri kose. Haleluya. Anje mpagaze nshima Imana kubyiza nkore ntangere naje ngira ngo mfite imitwaro ishika kuri 2 ngamwe imitwaro 2 Imana imaze kwishyura mu mutwaro. Ukomera amashi umwami wacu Yesu ko bitwara ibikirishurwa. Haleluya. Amen. Naje mpagaze nshima Imana igitangaza kubonera hano je mu kwezi kwa gatatu naraje ngangwaye amaze kubara narashuha nkameneka umutwe amaguru umuntu nkatonekara ariko maze kuzangana abonye Imana nukuri nyene mwavuze ngo Imana irahari nyene narayibonye kandi ndayibona kandi umukozi w'Imana mbarira ati ari unyene twagararanye arambwira ati kumwisho kwa kane uzoba wabonye igitangaza ubwo bubaye bwawe bwose buzaba bwakize ndetse n'umugabo wamubonye ariko umugabo sindamubona ariko shima Imana ko rumva telefone yiwe yayuguruye
ariko ndazi n'ibindi nzobikora. yari yarugawe Yari yarugawe ariko barampamagara ngo sheri. Arambwira ati ndamusengere nawe yariti biragoye ngo ari muri Kongo. Tuzoza ndakuzaniye agatenge sengera cyane. umva none ahubwo we barikuze nabi muramubona ni ukubera imbibe zugaye reka imana yugurura ingomba yaramaze ntiyatuwabonaga yewe yewe None nanje rero ndashimiye ibyo Imana byose iguma inkorera. Nanjye Imana nzoyinambara. Nanjye ndayigumeko nkora ibyo ishaka abatarakizwa bakizwa kubw'iwanje kubera Imana iriko irankoresha iby'ubutwari n'iby'ubuhinzi. Ndabishimye yagukijije indwara iguhagakiza ikugarukaniye umugabo wawe byose tuduze icyubahiro cy'umwami wacu imana irahari cyane nayo ubu ni sheri akazina keza cyane sheri yewe ndafashije Haleluya. Amen. Ngo bashimire Imana. Kwa kabiri naje kubona n'umukozi w'Imana afise ubwoba bwinshi, satani yanteye ubwoba bwinshi. Nkumva afise ubwoba hagarame ngo no kwifunga sinofungura. Ndyamye mw'ijoro ntumva n'igikomye nkaca numva ubwoba. Nasenga nkaca bwongera ikagaruka. Ariko muri kano kanje gushimira Imana ubu numva n'amahoro kandi nakaba ndabana n'umutwaro mubaneye musengera. Nizera yuko nzogaruka nganje gushima Imana cyane ibitangaza Imana izo yakoreye cyane ntibyigere cyane ko bizose bizogenda neza. ntugire n'ubwoba byamaze gukoreka imana irahari. Amen. Nkashimira Imana ukungene igenda irankiza satani agenda aranteza utugwaragwara nkamere ku mutwe nkashuha amaguru nkaba ndashiraho kakunyu ariko Imana agenda intabara. Utwo n'utuzimu turapfa mu izina rya Yesu. Haleluya. Amen. Nagomba muhanze abantu bari ngaha mwese. Niwongera amaci umwungere wacu. Imana imwongereze amavuta hamwe n'abandi bose basengeye. Jewe naragwaye cyane kandi ngaha hari Imana kandi nama nayibonye rero guhera mu kwindwi naragwaye ndaza ngaha namaze ukwezi kumwe nkandakira mugabo nsubiyeyo za dayimoni zasubiye ku idayimoni ukuguru kuratoboka kumwe wa wundi yavuga ati no mu bitugu no ku kuguru hamwe yagira ati ngira ngo Imana ikiza mu bisagara najewe ngira naho n'umutamakazi ngira ngo inkiriza mu bisagara kuko namaze ndayisenga none gamana we ntiwonkiriza ngaha ntuguma muri munini cyane ntukwiye ariko Mana nkiriza ngaha ariko bikanka ntashitse ngaha ndahashitse rero namamara ukwezi kumwe mu kw'icumi naragarutse muransengera ndakira ubu rero nagarutse ubunye nari maze ukwezi kwa kane mwaransengeye ndakira none ndashima Imana cyane ndashimira abasengeye mwongere mubahe amashi mwongere muhema Imana amashi mwongere amavuta n'abasenzi basengeye mubahezagire amen. Ubu uko kuguru niko uzosubira kubyimba mu izina kandi Imana data wa twese wo mu ijuru abana n'abakuziga mushishikara usenga abazimu turabasize ku iherezo mu izina kandi Imana iri mu gisagara iri na ruguru muzocane mu izina ibera hose icyarimwe. Mana yanje Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Amen. Nanje ndaje gushima Imana mpagaze kuri iri jambo umwungere yatwigishije ati Imana yacu irahari. Nukuri irahari. Nje kuvuga kubwa mutoyi wanje yagiriye neza yakize. Mutoyi wanje n'ujya yaragwaye y'amaguru, ujya yaragwaye mu mugongo. Urumva yera navuye na ruguru ari ku mutego je ntavyo narinzi. Yakuma ntuma ko ngo ndamurungikira amahera nkamubwira ati amahera yo mu bapfumu ayo ndungika
ahubwo nuze dufashanye dusenge Imana izokwiyerekana. Nukuri ndashima Imana cyane ivyumve ko ndayishimiye aha hantu irahari Imana. hanyuma arafise icyo yabikura ko kuvuga ngo Imana iri mu gisagara ruguru ntayire. Ndafise ahantu yagiye igihe yakora kiriya gihe muri 2013 yaragwaye cyane yagenda kukumba. Hari ahantu rero yagiye baramusengera umwungere waho bari wabwira abavyeyi bacu bari bakibaho ngo ngwanguyunga umuntu ngo ntazokira kweri ngo ndabona ngo mukura hano ngo mukamutwara ngo kumuronderera ngo iyo mumuvuza mutama nako yarakijitwe niwe yaciye atubarira ati none na pastor amaze kuvuga yuko byase tuje mu bapfu tugende rero tuje kumuronderera y'amavura ariko iyo yagiye hose byarase abafumu baraturiye amahera birananirana biranga kwe kugeza muharure kuva muri 2013 ngo bari baramupfuye mugabo ivyo biguma n'ubu ntivyari bwakira byaravyumvira 17 yego yari iheze vraiment yagera igihe hagakomera mugabo akagera igihe bikongera bikavyuka bikatoboka bikavamo amashira urumva nta mahoro n'ubu yari bwaronka ariko ubu arambara yuko ameze neza hakize abantu bose baratangara turavugana ku mwanya n'ukuri Imana irahari bimwe bikomeye irahari hano hanyuma abagikekeranya sindabazi irahari nawe nyene yarabibonye madamu wewe wiweruka kumpamagara arikararira avuga ngo niwe wangarukaniye umugabo ati ni Yesu. Nukuri Imana irahari yarihesheje icyubahiro yariyubahishije mu muryango wacu ndizera cyane ko babonye Imana nakurikiye ko ari Imana yishura. Hanyuma nanje uko ndayishimiye ndanashimira n'Imana kandi ko yaturonkeje umwana w'umuhungu ngiriye ko ndakivuga nyene nari nasezeranye cyo gushima kuwa Mungu ni kubera batagize igishinga ntavyo ivyinahe dosha ndabitanga kwa Mungu ntangorana. Hanyuma ndanashimiye n'Imana kandi nyene ndiko ndagenda mbona ukuboko kwayo mu buryo bifatika umugisha ndashimira Imana n'ukuri irikira abana nanje yumve ko ndayishimiye Imana ihabwe dukomera amashi umwanya wacu Yesu Kristo kw'Imana iratanga umugisha. Imana irahari cyane nayihari. Haleluya. Amen. Baje kuramutsa abantu ba hano bose kuko no bwa mbere ndahantu. Je nahora ndakumva ku radio mu masaha 8 y'ijoro. Nkaguma nipfuza gushika hano ariko ntibyakunde kuko napfuye ibubanza. Hanyuma no munsi ndiyumvira n'ibyari byo byose ntireka ngende. Mu mutama arambwira atoya avuga yuko imitwaro umuntu ayitanga kuwa gatatu. Nanjye mvuga ntoya reka mbere mu masengesho ama rero ndafata imodoka ndaza hari no mu mvura ndavuga nti none nje ko ntahazi ndabimenya gute mugabo ndavuga ntoya ntaho nyoberwa yewe ndagenda kandi ndazi ko nshikayo kurya rero naje ahanyu mufashe umutagisiro wikinga abanzajana hatariho mugabo ndagereranya uko nahumvise ku radio Imana kurongora urahashika ntoya Yesu hajya yuko nahumvise ku radio ntihameze nk'uko nahumvise nyabona nsubizayo saha ataravuga ngo ni hamwe basengera abantu ngo bavuga ko basengera abantu bagakirane naho nyene je bambwiye kurengana ku ntahangu gacushika kwibarabara rijya kwiza bimukacukata yuhakabona ubusanduku bubiri buri kwirembo none ko atakubona ngaha hanyuma caraka tageze hajya naho ni ndamuhariza cyanyereka kajya kari imbere umuryango cyanavuga nti ndahemeye rero cyandinja no kuvugana abaye wa mbere wo ngaha ubu rero niteze kuzogaruka kuvugana nawe kuwa gatatu ku mitwaro yanje asigaye mu isengere turafashijwe no kuri kose. Imana ibirishura ibibazo byawe utaranaza uzozumbwira ko harimo bibiri byishuwe mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe nabaramukije mu izina rya Yesu. Je nagumye nicaye ndumva isoni zo guhaguruka gushinga intahe ariko numva mpema kumasunika kugenda kubivuga. Je hari tariki 25 z'ukwezi kwa gatatu 2021 niho nateka amazi ngomba ncumba ubugari ayo mazi ndayaterura amaze kuyaterura ashaseseka ukuguru uko kuguru ndumva ko byose birangiye numva ubwenge buratakaye ariko ndavuga ati Imana nta na kimwemba
abantu turi kumwe bose barataruka bariruka bagenda guhamagara imodoka mujyana kwa muganga, ariko ndajana ndumva ko ubwenge butakaye, ndumva ko atana kimwe gishoboka. Mu nyuma ntanaciye mfata amazi, mbonye ikirenge gitanguye gushuha, batangura kuzana isukari, amamesa ngo bansigeko ngo havube, muganga babwira ati byanga bikunda, je ndazi naco nabaye kandi amazi yarashoka nagomba ncumbe. Naciye mfata amazi mabisi ndavuga ati Mana ni wabuze icyo kuri kuri Imana y'ukuri, ndahakanya aya mazi nta na kimwe ambwira. Ayo mazi cyane yasukako ubwo nyine ukuguru kwatimbutse numva namaze ikiringo cy'iminota 30 muganda shima Imana nta na kimwe nigeze mba. Imana irahari. Amen. Irahari no kuri kose. Imana itogukura